ugavuze ngo uvuga kwa muzi hama ntazigame amabwirizwa yiwe n'umubeshi kandi ukuri ni kuri muri we. None amabwirizwa nayahe? Ni yayandi twiga mu katikisimu, yayandi wabazwa kugira ngo batizwe urayazi. Usenge Imana yonsa uyikunde kuruta byose, ucuhera hanyene ubwo Imana ndayikunda kuruta byose ntaco ndayibangikanya. Aho wowe nyene uca wicira urubanza rwiza canke rubi atawundi muntu n'umwe murabanye. Usonera izina ry'Imana, mbega ubwo izina ryayo ndarisonera naho ndarikoresha ndiko ndadendekeranya Imana impane n'ukuri kandi uzi kw'ivyo uriko uravuga ari ububeshi. Usonera izina ry'Imana, izina ry'Imana urarisonera, uraryubaha. Iyo uriko urarivuga umutima urakwemeza ko uri mukuri. Yohana ati uvuze ku muzi ntuzigame amabwirizwa y'Imana ubura umubeshi, ukuri ni kwa kuri muri wewe. Bagatatu, uhimbaza umunsi w'Imana. Aha rero haragoye cyane. Iyo umuntu Imana yamuhezagiye akaronka ibyo afungura, umubiri ukamererwa neza, tugire Kristo naganze Kristo, akenshi uzobona hageze kuja guhimbaza umunsi w'Imana atagenda muri siporo, apunguza ibinure, agira ubuzima bwiza, niko aca yibwira. Aja muri siporo kwitanga, ntaje kumucanga kwitanganika n'ahandi hose haduga, abanje gusiba guhimbaza umunsi w'Imana. Kandi yamabwirizwa ayazi, yarayigishijwe kandi yaravyemeye. Hanyuma bahamagaye abakristu agaca atari ku rutoki ubwa mbere. Yohana avuze ati uvuga kwa muzi ntazigame amabwirizwa yiwe n'umubeshi kandi ukuri ni kuri muri we. Irya kane, usonere so na nyoko. Uyu munsi mu miryango abana n'abavyeyi bameraniye gute? Usonere so na nyoko. Twiga kuri iki mikatikisimu batubwira ko abavyeyi harimo n'abandi bose batugaba, harimo abatwigisha, harimo abaturuta. Uyu munsi iri bwirizwa ryo gusonera abavyeyi, ryo gusonera abatugaba, ryo gusonera abatuvyaye muribona gute mu miryango yacu, mu gihugu cacu? Mugabo mubavuga ko tuzi Imana, tuduzi intoki ubwa mbere, tutazi gusoneranira. Ya gatanu, ntiwice. Hari uwundi mutama yaragwaye cyane atarabatizwa, tugiye kumuraba ku musego na patiri batugaterega ntarabatizwa. Birumvikana ko aca batizwa ntafata abatijwe, yarakivuga. Patiri ati none muta nawe ngo sa urazi amabwirizwa y'Imana? Yego ndayazi. Vuga twumve. Yahereye ku ya gatanu ngo ntiwicire umuntu busa. Ntiwicire umuntu busa. None iryo niko rivuga. Bisigwa havuze ngo bisigura ko hagize ico mupfa mwice. Ngo siko ryanditse. Handitse ngo ntiwice. Tugire Kristo. Watagira ngo ntiwicire umuntu busa. Kandi ntihabuze n'abandi ba Kristo mbere banakuze bakera iri bwirizwa barihindura bakarigira ukunyene ngo ntiwicire umuntu busa. Muvukanyi rivuga ngo ntiwice. Ibyo bintu wongera ko bireke ni ntiwice. Uca usubira ukikontorora, mbega
iri bwirizwa mu buzima bwanje tubanye gute naryo. Ijya gatandatu, ntusambane. Tugire Kristo. Ntusambane. Ntandwi irahera nahagaze ahantu hari umupolisi azanye avido recherche kugira ngo afate umuntu sinzi amakosa yari yakoze. Bariko baraganira n'umukobwa akuze, abandi bantu bahari impande yiwe, acagira ngo bariko baramuhora iki uwo muntu waje gufata. Umwe acamubwira ngo yasambanye. Nyamukobwa acabaza, none ntibari bumvikanye? Bisigura ko avuze ko nimba bari bumvikanye nta ngorane. Mugabo siko bivuga ijambo ry'Imana, siko bivuga. Kandi n'uyu munsi niho ubura n'abandi bakristo benshi banakuze uyu munsi bazi ko bumvikanye atagicumuro kirimo. Mugabo sukuri ibwirizwa rivuga ngo ntusambane kandi ntiwifuze gusambana. Ibyo kumvikana cyangwa kutumvikana ibyo ntibigarukamo. Ibwirizwa ni ntusambane, ntiwifuze gusambana. Tugire Kristo. Yohana ati uvuga ko amuzi ntazigame amabwirizwa yiwe, uwo n'umubeshi awuca ukontorora. Mbega ko ndi umukristo, ubwo Kristo nkurikira ndamuzi. Ikontorore uravye ku mabwirizwa y'Imana. Igindwi, ntiwibe. Tugire Kristo. Ntiwibe. Nariyumviye uwundi muntu yaryongeye ko ngo handitse ngo ntiwibe, ngo mugabo ukibonye ngo ntugisige. Ibyo wabibwiwe na ndivyo, wabibwiwe na ibyo bongerako. Ibwirizwa rivuga ngo ntiwibe, ibyo bindi wongerako si ivy'Imana. Tugire Kristo. Ibyo bindi wongerako si ibwirizwa rivuga ngo ntiwibe. Dore muvukanye, kugira ngo wicire urubanza, injira mu ntimatima y'umutima wawe, urabe ibikubeshejeho mu buzima bwawe. Ubwo nta vyibano birimwo, ubwo ntavyo warenganije abandi ufise kandi wishimako, ubwo nta nzu y'abandi wanyaze uryamamo ukumva umenga urasinziriye neza. Ntujye kuryame, ntusinzire, kuko Yezu yaragiye mu ijuru. Twemera kandi ko azogaruka ataje gucungura, mugabo aje guca urubanza. Aje guca urubanza. Nimba uri kuriba, nimba waribye, bisubize, bisubize. Kandi niba bisubiza ntaco uzoba. Tugire Kristo. Ntaco uzoba, uretse ko uzohezagirwa ukabaho neza, niwasozera ibyo ku isi ukitahira iwacu heza mu ijuru. Iry'umunani ni ntubeshe. Bavukanye ikinyoma, gushika naho bavyandika mu migani y'ikirundi basokuru ngo utahiye nabi ntasumira umwana. Ibyo mwabibwiwe nande? Abasokuru bari bazi ubwenge, mugabo kantu karabasovye. Mugabo ngira ngo nuko batari bwamenye Imana y'ukuri mu guca iyo migani. Nibaza ko iyi iri muri ya migani Bibiliya yita imigani y'abakecuru, imigani yataye igihe. Uvuga ko amuzi ntazigame amabwirizwa yiwe, n'umubeshi kandi ukuri ni kuri muri we. Muvukanyi wabatijwe mu mazi menshi canke make, ufatiye ku mabwirizwa y'Imana duhejeje kumviriza,
tugiye kwibukanya nako murayazi. Wumva umuzi Yesu, uramuzi? Tugire Kristo. Wumva Yesu umuzi? Kugira ngo umuntu abe umukristo suko aba ari umuntu adacumura, oya, ko kwisi nta udacumura, mugabo nuko aba ari umuntu amenya ko yacumuye. Nk'ubu ko tuvyibukanije muri uyu mwanya, ugaheza ukamenya ati bwa bundi ndiko ndabesha, naravuye mu rutonde, naravuyemwo, sinkiri mu rutonde rw'abakristo, sinkiri mu bunywanyi n'Imana. Ugaheza ukarondera ingene ugaruka mu rutonde no mu bunywanyi bw'Imana ukurikije amabwirizwa rije kwibukanya. Bavukanye bakunzi b'Imana, twebwe abarundi mu bisanzwe turahiriwe namba tutagowe, turahiriwe namba tutagowe. Igihe cy'ubushikiro bwa Noheli abakatolika bahora baririmba Umukama ari mu kuza, yemwe niyashika tuzoba duhiriwe, n'ukuri niyashika. Ikibazo ni kimwe, ubwo pe niyaza abantu bose bazoba bahiriwe? Hariho vy'ukuri abazoba bahumiwe, hariho abazoba bahumiwe, hariho abazoza bagahunga, hariho abazoba bahiriwe n'abazoba bahumiwe, bivana n'inyifato y'umwe wese. Nagize ntiturahiriwe kuko twaratoye ibwirizwa twemeza ko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere mu buzima bwacu. Nimwemere tubane mu mahoro, tubane neza, tubane nk'abavukana, dukundane nk'abavandimwe, Imana nayo izodukunda. Iyo ni rya mbere. Irya kabiri, tugwanye amacakubiri aho yova hose, twunge ubumwe, dusabikanye, dushigikirane n'Imana ishaka. Wanyamacakubiri yaturuka hose, mukwanira ikitwi na bicose, maze urukundo n'ubumwe bisasagare muri mwe. Tugwanye amacakubiri y'amadini, amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'imitumba n'intara. Tugwanye amacakubiri. Turabarundi, turi bene mugabo umwe, dusangiye umuvyeyi, dusangiye gupfa no gukira, twunga ubumwe. Ubugira kabiri, gatatu, ingo tureke inzigo kuko inzigo ntakimaze. Hariho ibintu twahoramwo bavukanye, twahoramwo ukumva umuntu avuze ngo nakarantunganye, nakarandonkanye promotion, nakararonse umukwe, nakararonse ubuzima, ngo yarubatse inzu. Aho kunezererwa n'ineza ya mwene wanyu, ya mugenzi wawe, inzigo igaciduga. Kandi twese turi bene mugabo umwe, turabarundi, turabakristo twese. Inzigo igaciduga, mbere umuntu agatangura kuja kurondeza aho bahari sumu ikiri shasha kugira ngo akoreshe umwanya. Kubera inzigo. Kandi ivyo tukabigira twitwa rya zina ry'abakristo, rya zina ry'Abimana, ukabigira kandi uzi ko impera n'imperuka na wewe ntuzokwamaho, uzopfa. None twokumarira iki kwica mwene wanyu nawe uzi ko uzomusangayo? Ndeka tubane,
ndeka nzotwagwe n'Imana yanyandikiye. Reka kwicafuza wisiga amaraso yanje, reka kwicafuza wisiga amaraso ya mwene wanyu. Mu gusozera, ijambo ry'Imana usanga mu Injili yanditswe na Yohani Mweranda 15 ku murongo 16, Yesu agira ati, ahumwe wese arishiraho izina ryiwe, arishiraho icarimwo. Nimba vuga Abagumyabanga, nimba vuga Abarundi, nimba vuga Abakatolika, nimba vuga Abape, uko ashaka. Yesu agira ati, simwe mwantoye, yamara nije nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwame icamwa, kandi icamwa gihoraho, kugira ngo Data azobahe ivyo muzomusaba vyose. Ico ndabategetse nuko mukundana. Uwo ni Yesu avuga, nuko mukundana. Bavukanye gusozera kandi twibukanye ko ubukuru buva ku Mana. Kira noneho nta warose ubukuru muri twebwe cyangwa muri mwebwe. Umwe wese yaronse ubusuku kugira ngo asukurire abandi. Nta bukuru twarose, umukuru ni Yesu Kristo, umwungere ni Yesu Kristo. Twese turi abamwunganira, umwe wese ku rugero rwiwe, turabasuku ba bene wacu. Kubera iyo mvo, ragirana urukundo intamujejwe, ragirana umwumvikano abo Imana yagushinze, ubikorana ubwitonzi n'urukundo, kandi umwe wese azi ko Imana izomubaza ingene yaranguye neza ibanga yajejwe, ingene yaranguye neza ibanga yajejwe. Nitwabikora neza, uhereye kuri nyumba 10 ugashaka umukuru w'igihugu, nitwabikora neza, uhereye kurongoye umubano muto muto ugashaka kuri papa, niho rero Imana nyene urukundo buzuye kuri wa musi tugandagaje twese izogira ati, nimuze batoni ba Data muronka ubwami yabateguriye kuva isi itararemwa. Ndakwifurije kutocikwa n'ubwo bwami Data yagiye gutegura, udacikwa n'akanyamuneza k'ijuru kubera ubusamazi bw'akamanyu k'umutsima gusa ubona ngaha. Imana ibahezagire, itugire Kristo. Urateramisha n'ukuri, tubiya